Afrika nimwe mu migabane 5 igize umubumbe wacu. Havuyeho Amerika, Europe, Aziya na Oceania. Ino Afrika yacu ifise ibihugu birenga 54 vyinshi bakabita abanyafrika. Iyo tuvuze abanyafrika twumva afise urukoba rwirabura. Abarabu mu bihugu nka Maroc, Algeria, Misiri, ico gihe umenga bo bakuwemo kandi tuba ku mugabane umwe. Muri abo birabure nyene hari imiryango n'amoko arenga 157 yo mu bihugu bitandukanye. Nigeria na Congo no hari ibice binini vy'amoko n'imiryango, aho usanga ibijanye n'imico n'imigenzo ndimi bikagenda biratandukana. Nko muri Congo kubera ukuntu igihugu ari kinini, aho n'abantu batarigira basohoka ishamba wahe babona amazu, impuzu, imodoka hamwe n'ibindi. Hagati aho tutagiye kure ubuseruko bwa Congo hari igihugu gifise abantu bomenga bobo n'abakuru no mugabane. Muri iyo miryango 157 navuze harimo n'umuryango w'Abarundi. Abo mejeje kuvuga niba wabumvise neza nibo bantu babaho bankakagayo, naho bo baba bakenye ufuma mwimi byo ari kumuha vyari kumuhembura maze ubundi agapfa akapfira mu mahoro, ariko utamuduriye ivyo bamuhaye vyamukijije canke se vyamuhembuye. Naho biruko barubaha cyane, bagira inzeso nziza, ntibashira isoni kandi ntibiyerekana bariko baratukana ku mugaragaro. Abakobwa baho bagira ikintu gisa no gutinya, amasoni menshi, ariko umuntu mbere yo kubaha baracafise umuco wa kera. Anaco kibatandukanya n'abakobwa bahandi bo mu gihugu kibanyi basa naho basangiye imico n'imigenzo. Ariko kukijanye no guca bugufi, Abarundi kazi baracafata iya mbere ku bakobwa babo. Aho bimeze uko basaza babo bafise uko bameze gutandukanye na bashiki babo, ariko ivyo birumvikana niyo mutwe w'urugo. Barangacana umuntu abagaya no baba badafise ico bimariye. Ushobora kwa umufasha munyuma ngo yumve watanze amakuru yuko amufashije, maze undi agenda atagutumye k'intumwa, agutuma k'intumwa ikazanye na bya bindi wamufasha, ariko ubundi agatuza maze ubundi agamahoro akayaronka. Ariko se akagaya Abarundi bafise bameze nk'intare y'inkazi yashonje bagakura kuri inde? Ninde abaroze bose ku buryo bose ameze kumwe? Uraho ikaze kuri Télé de la Richesse, aha niho muhera w'ubusesenguzi bwizewe. Jimba Oji niyo mazina yanje. Uburundi kimwe mu bihugu bitari binini muri kano karere ka Afrika. Ubu niko bufise Abarundi. Iyo mvuze Abarundi wumva Uburundi. Uburundi ni bwa Nyaburunga. Abarundi n'abanyagihugu mu Burundi. Birumvikana ko igihugu cyabo ari Uburundi. Ni agahugu gato ku bunini, ariko ukarimo wese yiyumvira uko abandi batiyumvira. N'abanyamutima mwiza, bagira imbabazi, bagwa neza, ariko iyo babishatse, iyo utashatse ko muhuza barabikwereka. Bishyize mu gacanamo isi bikuzimije kibuji. Aho urukundo rwageze urwanko ruraharenga. Nta Murundi azi kwisembereza, kandi ni bose inyundo yabacuze n'imwe. Akagaye Murundi afise sikakandi ko gushira isoni, ahubwo ni kwa kundi ushatse kumwereka yuko umurenze nakwereka katabayeho ku bwawe, hari no kubwira katabaye mu zuru ryawe. Dusubire inyuma gato mu mateka. Ubundi ivyo tubona ubu, ivyo dukora, uko twitwara, haba ari umuntu umwe akiriho canke se yapfuye dukomora kwiyongeso tuba dufise. Wewe ukomeze no munsi hari umuntu yarameze nkawe mu gisekuru cawe. Abahinga bavuga ko umeze no munsi ubikomora kuri papa wawe, papa wawe akabikora kuri papa wiwe, papa wiwe akabikora kuri papa wiwe, ise wiwe akabikora kuri ise wiwe, bikagenda bikarandagatana kugira kuri kameremere ya mbere yagaburiye abandi. Ariko se Abarundi ni gute bose iyo kamere yabo isa naho mengirasa? Bose babikwiye kuri inde? Dusubire inyuma n'ubundi mu ntango z'Uburundi. Mu ntango ubundi bwatwagwa Ntare Rushatsi, we yabaye mwami wa mbere w'u Burundi hagati mu gihe cya 15. Niwe yafashe Uburundi arabwegeranya maze afata imiryango ayita amazina mwamwe. Ayo mazina nyene ni naho benshi bagenda bakomora yuko uko umuntu agenda ameze bivana n'umuryango yagiye aravamo. Abahanza, Abashambo, Abajiji, Abanyakarama, Ababanda, Abanyiginya n'iyindi miryango. Aho nyene niho agenda avuga yuko umuntu wese agenda afise uko ameze bivanye n'umuryango arimo. Nk'Abahanza bavuga ko ari abantu badashira isoni, ariko ngo iyo umubwiye vyinshi muraserera, ntimuba mugihuje. Ashaka ibintu bigenda ku murongo.
iyi miryango yose igenda ifise ukuntu imeze kandi gutandukanye n'uko uwundi umeze, ariko yose bagahurira ku kintu kimwe cyo kwanka akagayo. Abo bose umuryango umwe wose ufise uko umeze na kamere kawo, kandi bikaba nkako wajya mu yindi ntara ukabona uwundi wo mu muryango nyene muhuje na wa wundi, amaze gukubona uko umeze nuko witwara, abakuze bo badatinya kukubwira ati wewe uri iki niki, uri umuhanza cyangwa uri umushambo, utarinze no kumubwira, ahubwo ari ukabonye uko witwara. Ivyo vyose abarundi n'imiryango yabo yose bahurira kuri cya kintu kimwe nyene, kwanka akagayo. Ubwa mbere Ntare Rushatsi nawe ubwiwe yaragafu k'imvugo rimwe. Mu bihe byinshi byamuranze ku ngoma yiwe yabaye umugabo atavugirwamo, yasotorana n'ababanyi hirya no hino kugira ngo yigarurire bimwe mu bice byabo, ndavuga hari ubwami. Ubwo bwami kuba buzungurutse Burundi yagerageza kubwinjirira kugira ngo abuce intege, maze ubundi abwake bimwe mu bice byabwo. Bigeze ko Ntare Rugamba aho byaje kunyuka. Ku myaka yose yamaze atwara Burundi, imyaka myinshi yayimaze ari mu mishamirano no guhangana n'ibindi bihugu ku nguvu. Igihugu kibizi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda cari caragorewe kuri uwo mwami. Ntare yateye u Rwanda inshuro zirenga 5, muri izo zose zinu Burundi bwarazitsinze. Imwe basubijwe inyuma, u Rwanda rwayifashemo intasi yago yitwa Rwiso. Nyuma Abarundi bongeye gutera u Rwanda bararutsinda, maze barunyaga ingoma yitwa Rukomba amazi, indi yitwa Rushya. Ivyo vyose byari byavuye kagaye ko gushaka kwigarurira ibice by'u Rwanda. Muri ico gihe nyene Kabere yaravyutse, Burundi bwongera gutera u Rwanda. Ubwo rugamba rwabereye mu Bugesera, hano havuye izina Kirundo. Nimwe mu ntara 18 zaho hambere hataraye impinyanyiro nshasha, ubikaba bitwarirwa muri Butanyerera. Nkuko nabikubwiye, ubwa mbere yitwa Muharuro. Iyi hantu rubibe na Ngozi, Muyinga hamwe n'igice cy'u Rwanda cya Bugesera. Iyi yagiye kwitwa Kirundo nyuma y'uko ingabo za Mutaga Senyamwiza zatsinze za Kirima Rujugira u Rwanda musi imisozi birishinge na Rugero. Ibi byose vyabaye kubera cya kintu namye ndakubwira, akagayo. Kwanka akagayo no kutumva yuko umuntu ashobora kuza akakwihagira maze ubundi ukamureka. Iyi Kirundo ni kilometero 192 uja ku mugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura. Aha bigutwara urugendo rw'amasaha 4. Hakaba kilometero 102 uja ku mugwa mukuru w'u Rwanda i Kigali, bigutwara urugendo rw'amasaha 2. Iyi ntara ifise superficie ingana n'1700 kilometero kare. Iri zina ryabayeho neza nyuma yo kwica abanyarwanda bapfa akagayo nyene. Mwinami ndakubwira hejuru ivy'akagayo vyakomeje birakurikirana Abarundi kugeza no ku nyambara zabo zagiye zibahuza n'ibindi bihugu. Ingabo za Kirima Rujugira u Rwanda zaratatse za Mutaga Senyamwiza. Izo zabasanze muri ako gace nyene bakita Bugesera. Ariko mu bwaho gace ka Kirundo kari gafise izina ryako rya Muharuro. Ibyizo ngabo zahaboneye n'umwana azovuka mu myaka 190 azobimenya. Abanyarwanda buno munsi nabazopfu bavyibagiwe. Naho president w'u Burundi ni inkwara yizi. Murabibutse izina ryo mu Kirundo. Murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Uterero tuzoraba neza. Hagati imisozi 2 Shinge na Rugero no habitse amateka azobwirwa bato n'abakuze muri kazoza. Ingabo za Mutaga Senyamwiza zashinze ibirindiro, maze ingabo za Kirima Rujugira u Rwanda baramaze umwanya munini bagwana. Gamba gwahereho bita mu rya Gihana, aho ni hafi yaho hari ikibuga c'indege ca Runyonza. Niho cari kiri ico gihe indege zava mu Kirundo zikigira Bujumbura neza ata kibazo. Nuko uko bakagwanya kera barasunikana, bimaze bimusunikano kugera muri ivyo bice vya Kirundo muri iyo misozi. Maze abasoda bakirima bibaza ngo urugamba rwaheze, ariko yaramayeri. Ingabo z'u Burundi zakoreje amayeri akomeye, zakoze icyo bita camouflage, maze ubundi ingabo z'u Rwanda zibaza ngo urugamba rwaheze. Mu kanya gato gusa babaye nk'abakubiswe n'inkuba. N'uwari yihwengetse ngo yapfuye yabaye buhaguruke nk'umuzimu. Maze ingabo za Kirima Rujugira zari zimaze kwizera ko urugamba rwaheze, zisanga muri ambushi. Tuzari zizi yuko agace ka Kirundo kose zamaze kwigarura ziyo gashira ku Rwanda, maze ubundi Bugesera bwagutse. Ubwo nyene bareba inyuma
basanga naho kwirukira, baraba imbere basanga naho nuko, impande n'impande basanga naho nuko bagoswe. Birutse kuri Shinge basanga abo kuri Rugero bamaze gufora imyampi. Ingabo za Mutaga Senamwiza zitwa intore. Abo barabahinga mu gufora umuheto. Akaduga kuri Shinge wari kuri Rugero yakashingutsa mu icumu. Bisigura ko umunyarwanda yagira ngo arirutse, umurundi yamutera umwami mu cico akaba arapfuye. Ingabo za Kirima Rujugira zarahagorewe, zibura Shinge na Rugero, zibura aho kwirukira naho guhungira, zibura ico gufata nico zireka, zarishwe ziragesezwa. Habuze numwe asubira ibwami kubwira umwami uko vyagenze. N'uwari yasigaye yinyegeje kundi musozi waraho nyene. Umugore yaragiye kwivomera amazi yifitiye agakono, yabonye uwo musoda w'umunyarwanda nabo nyene yarasigaye ku mfiro, ariko arahema kuka kanyuma. Akimubona yaciye amubwira uwo mugore ngo windora, mu kindi kiza bisigura ngo ntundebe cyangwa se ntumvuga aho ndi, aho ninyegeje. Uwo musozi nawo wapfuye witwa Windora. Kirundo yakomeje kugenda yandika amateka, ndetse kandi habera isobanuro ry'intambara y'u Rwanda n'u Burundi, nagace kazi kuba kavamwe ivyimbuga byinshi cyane vyatunze ubundi mu myaka myinshi. Yabaye ikiga cy'igihugu imyaka irenga 15 kuva mu mwaka wa 2006 gushika mu mwaka wa 2021. Akandi kabijya ni honyine ku isi hari ibintu bidasanzwe. Akayaga keza kirimo indashushe kandi dakanye, biyaga nka Cohoha, Rweru, Gacamirinda na Gitamo, Kanzigiri, Guyinda cyangwa yitera Kozwazo. Hano ku gicumbi cy'inyoni, hanyoni ziva ku nkengera z'inyanja ya Mediterane igabura Afrika n'Uburayi ku gice cya Espagne, zikaza kwifatanya n'izindi zo mu Burundi zikifatira akayaga keza ziva mu misozi ya Shinge na Rugero n'ahandi hose muri Kirundo. Ikanagira n'ahandi hantu biti Bwambarangwe. Aka gace niko gace ka mbere kavutse mu icyo biti Intore, hari nazo ngabo zari za Mutaga Senamwiza. Hari kandi n'agace bita Kiyonza gafata nk'uduce abantu b'ubwenge badasanzwe mu Burundi. Umenya ko Abarundi bapfa bigwanaho mu gihe cy'amagume mu 88 habaye intambara yiswe Ntega na Marangara. Aka gace ka Ntega kari mu Kirundo, akandi gace kari Ngozi. Iginde ryo mu bwoko bwa Kajugujugu niyo yari yarakoresheje mu kwica abantu ico gihe nyene. Abanji bo mu Kirundo kugira bumve ko badasanzwe bafashe imyampi bakayambika kamahunda bakayaturira, maze ubundi bakarasa indege. Ngo hari igihe umuriro wahura n'umuriro w'indege maze ubundi indege igasha, ariko baribesha ahubwo indege yacirushaho kujugunya amasasu maze ubundi bagapfira rimwe. Abarundi bagiye bikura akagayo ni benshi. Mwezi Gisabo, uyu Mutama wewe ntiyoroshe. Uyu yase kumvira Rumariza ngafata Abarundi batware kubagira abacakara b'abazungu n'abarabu, ahubwo ahitamo kumugwanya. Rumariza Ben Karufani yarakubiswa araguka, aho bari kumwe bose barapfa. Rugamba rwaje gupfiramo bitabihome, yapfiriye yitangiye umwami Mwezi Gisabo. Ibi byose byagiye bigaragaza akagayo ubutwari bw'Abarundi. Ariko byarakunze Abadage barakubitwa baromoka. Aho Abarundi babera kananira abahinga, umutero ubwoba ngo ufise inkoho, afise ibuye arari gutera. Umukanga ngo ufise indege y'intambara, afise umwami wiwe araho gutera, utumugwa ku kiyo cy'indege mugabe kitwa ko yigwanye ko maze nawe kamwica. Abarundi none musi nta muhinga aratora uko bameze. Ubushakashatsi buracyakomeza. Haravuga ngo utazi umurundi amurunda mu nzu, ariko ni kagatima tare kuko nkakayo bazira. Wowe Murundi nkurikiranya kakanya, niyumvira ukomeze ubwo si we mvuze. Nyandikira muri commentaire umbwire uko wumvise, nimba nawe ntakuvuzemo. Reka ndagushimira watangwa kino kiganiro ukaba kigejeje aha, ndakubwira ngo ufite subscribe kuri Terre de la Richesse. Jimba Oji niyo mazina yanje, nizere ko twabanye neza. Hasta la vista.